Zirige kabisa twinjire mu cicaro ca kabiri nabo ubona ko match zareko ziratangura ndavuga ku munsi wa Mungu neza na neza ku kibuga Centre Technique Nationale match zareko ziragenda ziba zimeze neza cyane ariko mu nkundire gato imbere ko dushika kuri match yabereye kuri Centre Technique Nationale nkundire gato kabisa mbanza ninjire neza na neza kabisa n'ama resultat uko byari bigenda bimeze Smart Quincy Smart Queens yariko iragenda itsinda ekipe ya Village Royale itsinda bigera kuri 2-1 mu gihe Kirundo Queens nabo barako baratsindwa na Inyange FC ibitsindo bigera kuri 3 ukubusa Sezerano barako baratsinda ubuntu women ibitsinda 2 kubusa Kazoza Keza FC barako baratsinda Abeza FC itsinda bigera kuri 2 ku gitsinda kimwe mu gihe 11 Tware yari kiratsinda Tel Aviv nako yari kiratsinda ekipe ya Rainbow tsinda bigera kuri bingahe tsinda bigera kuri 3 kubusa abivanye na forfait tugaruke kuri match zigera kuri 2 bona Apollo ndetse na Ernike ni Kazoza Keza FC barako baratsinda ekipe ya Abeza FC tsinda bigera kuri 2 ku gitsindo kimwe Kazoza itangura neza cyane Abeza baza kuba batangura bitameze neza cyane ni Kazoza twabonye ni Abeza twabonye bari bagize recruitment zimeze neza cyane bamwe na bamwe bakaza bakavuga ati equipe igirize kuba ishwanyaguza cyangwa igirize kuba inakora byiza cyane muri deuxième division ariko ubona ko debut ya championnat ntabwo igenze neza cyane nkuko nabo bari bayiteze agiye kuraba kuri equipe ya Abeza ni equipe nkuko ariko bivuga agiye gira ama recruitment kandi ameze neza hari yabaye isi hari atari bwabereye isi kuko bafite n'umugardiano bwa ko yaciye muri equipe nka Fofira wizwe Janine yigeze kuba samana na equipe nationale y'abigeme n'umugardiano ubona ko amaze kuba afite experience mw'aya mashampiyona y'abigeme kuja kuraba mu ruhande rwa Abeza abakitwa abonye bakinye ijya tournoi ya Wasiri n'umusarabo tutabonyemo muri ouverture ya championnat limité Women's League muri deuxième division uno musi novuga ko hari amaelema tutabonye mu kibuga novuga ko ari byo ngira byo bari mu bintu byo byakoze ko equipe ya Abeza ku musi weje kurukina kwa tsizwa na equipe ya Kazoza ko equipe ya Kazoza na equipe yari yabakiri mu ntara ya Cibitoke imbere y'abafana bayo rero novuga ko ne equipe ya Abeza FC ubona ko kuza gutsindwa imbere ya Kazoza nabo baraza kuba bategura izindi match zigiye kuba zitandukanye kuko arabakinyi novuga yuko batari bwashobore kurekugwa n'ama equipe baguzwemo ama transfer novuga yuko ntiyari bwashobore kuba bayaregulariza novuga ama equipe nayo yabatanze novuga yuko ni naco caje kubakora kuko ni equipe nziza equipe ya Abeza FC nongira mbona ndamutse ndavuga Coach Bertrand igeze no kuza ngaha aratubwira uburyo equipe itunganijwe uburyo bagiye gutwaramo ivyo bikombe kandi twayibonye n'ikipe yashitse kuri stade runane ikipe iberewe bari bambaye amatraining bari bambaye ibirato urabona ko ari ikipe yari iteguriye urubanza ukabona ko ari ikipe novuga ngo yari yaramaze kwitegura gutangura debut ya championnat nivyo batanguye babura amanota agera kuri 3 mugana byo biraza kubafasha gutegura andi match by the way numva yuko ama transfer ngo yamaze gukunda abari ibipapuro bitari bwasinye byose byamaze kuba bisinya ubu equipe iruzuye imeze neza bafite n'urukino rukurikira baraza kuba baje mu Kayanza ikintu novuga baba bakwiye gutanga dire yuko yigihe ama transfer igura n'igurishwa riherera mbere yuko championnat itangura muri deuxième division y'abigeme kuko nk'ibi bintu turiko turabona hagera kuri ouverture ya championnat transfer zitarashobora kuba zihera igura n'igurishwa novuga ko atari ikintu ciza kuko biraza kuba bikora ku ma equipe agiye atandukanye twagiye tubona muri ma equipe agiye atandukanye muri bakuru babo muri première division inkuru nk'izo rero novuga ko bakwiye bakwiye kubitunganya neza ku buryo yaba première division mu bigeme ico kintu cyazosaba tutazigera tukibona ya muri deuxième division mu bigeme ku buryo champion izoziratangura barabahaye dire itarengwa y'ama transfer ku buryo kuko turazi muri première division mu bahungu hariho dire y'ama transfer hariho dire yo gupima abakinyi ko batagwaye kubandikisha muri FFB rero twatugiye kubona no muri deuxième division mu bigeme ivyo bintu biba tuzuye kubona match zitangura muri deuxième division akagera kuri june ya gatatu ama transfer ataraya ku ma equipe agiye atandukanye nizisubire kubona muri deuxième division kabisa canke muri football muri rusange hano mu gihugu iwacu ibintu nk'ivyo bibandanya kugenda binaba nivyo byari bimeze uko ndavuga muri equipe ya Abeza FC ndetse
aho bariko baratsindwa na ekipe ya Kazoza Keza FC ibitsindo bigera kuri 2 ku gitsindo kimwe, ariko agashakaje kuba kaboneka kuri centre technique bwana apologize ndetse na Renike ubwo naje ko bamvuga ati tugaruke kuri match zibiri twako turagaruka kuri Abeza ndetse na Kazoza Keza kuko ari byari byavuzwe ko ari abakinyi bamwe na bamwe bankiwe gukina kuko ibyangombwa byabo bitari bwaje kuba bija hagaragara canke bitari bwaje kuba binarangira ngo bishike neza cyane, ariko kuri centre technique naho haje kuba habera kabisa agasha ibintu tutari twiteze ko byo babigisubira canke byo babikibandanya kuba ndavuga muri no championnat yacu neza na neza. Yari match yari kiraba ku munsi wejo wa Mungu ku munsi wejo wa Mungu kabisa, match ubona ko yari kirahuza ama equipe agera kuri abiri, yari Rainbow mu mwaka uze murabibuka mu cicaro ca mbere yari kitara mu mitwe na equipe ya 11 Etoile nayo yari kirakina Limitero mu minizirige ku mwaka weze. Match yaje kubitangura equipe ya 11 Etoile arabakinyi 11 mu gihe equipe ya Rainbow abakinyi ntabwo barenga ndwi mu kibuga bonyene. Match yaje kubitangura arabakinyi 11 kuri ndwi, match irazira bakabisa irabandanya kabisa kugeza ku gice ca mbere caje kuba kinarangira ari bitsinda bigira kuri 3 ku busa, 3 bya 11 Etoile ku busa bwa Rainbow, ariko bakiva kuruhuka mwigeme umwe wo muri equipe ya Rainbow aza kuba akorerwa ikosa, nawe bizi ko bataje kuba basimira ikosa ako gutinya gutsindwa ibitsindo byinshi, ariko aza kuba ba oblige kuva mu kibuga, nabo baza kuba bisanga basingaye batarenga bangahe, batarenga batandatu mu kibuga. Ku mategeko ya FIFA canke ya CAF muri rusangi birazwi neza cyane yuko abakinyi bari munsi y'abakinyi ndwi match ntabwo ibandanya. Match iza kubirangira canke iza kuba ituma abakinyi basubira hehe, basubira mu bwambariro, ndavuga abakinyi ba equipe ya Rainbow, ariko match iza kuba ihagararira aho nyene tsindo bigira kuri 3 ku busa. Benshi batangiye kuba baza ati eske yoba match yabaye forfait canke match yoba izoza ibandanye, ariko icungo menya coco nuko match muri yoka ibaye nkiyo match kiba forfait. Ibitsindo 3 ku ruhande rwa 11 Etoile ku busa bwa equipe ya Rainbow ku mwaka weze yaje kubidukorera agasha iza kubitsindwa ibitsindo byinshi baza kuba bakora n'ibindi bitagiye bimeze neza cyane. Kuri no curo naho baje kuba batandukura championnat n'ubundi ibyo bari bafise ndavuga muri Limitero Women's League ku mwaka weze babizanye no mu cicaro ca kabiri. Ibi byose birava ku nteguro basore, ariko ubundi kubera iki equipe ishobora kuza ikaca mu bintu kandi bizi ko itateguye, kubera iki uri president wa equipe wemera kuza gukenera ikintu bisa abakinyi ndwi, ahubwo iyi equipe biragaragara neza yuko nkuko Bertrand bivuze ubu novuga ko mari organisation bafite muri Premier Division ko bayizana no muri bayigarukanye no muri deuxième division, ubundi byerekana yuko equipe ubwayo nayo ntabwo yafashe umwanya ngo yigire ku makosa yakoze, ndavuga ubwo bari mu cicaro cyabo, kuko hari abantu bashobora kuza bakagira amakosa ariko akavuga ati nibyo amakosa yanje nayabonye aho yabereye, nibyo ibyabaye byose nabonye aho byaje kuba binabera, atariko ngomba kuba ndabikosora muri hajya ngiye. Ariko kuri Rainbow ntabwo byaje kuba bigenda kuko equipe yaje kuba ibandanya muri n'ubundi muri bya bibazo byabo. Eske Rainbow turaza kuba turaza kuyibona ibandanya icicaro ca kabiri canke ibyabo biraza kuba bihagarikira ngaho? Ugiye kuraba ngira barashaka kuba bandanya deuxième division kuko nabo ntibari gutangura championnat dafite ihangiro ryo kuyimara, ariko ihangiro se ririhe mu gihe tubona ko batanguye championnat bafite abakinyi batarengana? Ariko kwatira kuba wibaza mbese abandi bakora muri première division batanguye bigenda kunyene batanguye abakinyi barasiba ku rukino rwabo rwa mbere ngo babuze marisanse, uno munsi bari mu kibanza cya kangahe, umunsi bari mu kibanza cya nyuma. Abo nivyo nakubwira ngo Etoile de Mate tegura championnat, nyamba tubona beza yivuze baza bameze neza barateguye championnat, ukabona ko ari equipe ijibereye mu training nuko president wa equipe no yagize effort yateguye. Rero ndagaruka nkabita ku barongozi b'ama equipe ikintu namara yigaruka ko kenshi, nyamba ufise equipe ubona ko muri rusange ugiye kuyiteranya n'abakinyi canke atahanu ugiye gushikana, hari abantu benshi baba bakeneye imigwi, hari abantu benshi bakeneye imigwi bafise n'ubwo buryo, bafise n'iyo experience muri football, yitanga uwo mwaka umwe ikipe baze bayikunagurire, hama nawe nyamba muzosubira mukandikira andi masezerano, nyamba uyigarukamo cyangwa nyamba uyigurisha burundu
mumenye uko mumanaginga ekipe kuko birabaje kumva ekipe iza mu kibuga ibisa abakinnyi ndwi rabana none n'urukino rwaje kurangira ubundi ari ndaza kubiharura ko uriya mukobwa yigirishije kugira match ihagarare nabyo naje kuba ntangurira ko kuri kuri introduction ndavuga nti ubundi ubwo mukobwa we ntibamubwiye ati ubundi raba nawe mugira akantu mwigirisha kugira ngo match ntize kubiranga bari babizi neza yuko bakabandanya uko bararisika kugira ne bararisika gutsindwa ibitsindo byinshi nta mugani wa Apollinaire nta yindi shwari isigaye kuko premier mara bamaze kuba banaruha deuxième mabara abakinyi ndwi byatweza ko club izana abakinyi 18 ku kibuga bari kuri centre technique ariho usanga n'abakinyi batari bamenyere gukinira ku masintetike yumvire ko hakujyana abakinyi 18 ku kibuga ugaca wegukana abakinyi ndwi urumva ico ariko je nutuma nemera forfait nka siwe naje niko nayo kubikora hako nirirwa ndakonsoma amahera nzana abakinyi ku kibuga ugasanga ntiyatanze Fred de déplacement ku bakinyi yarayitanze ibibazo byo birimo ibibazo ni byinshi kandi dukomeje kubandanya twibaza bigiye bitandukanye ariko nyene mu gihe dushaka kuba dushika kuri byiza nizera yuko ibi bintu bitabaye kuye kuba tuza kubigaruka ko nibyo n'icicaro ca kabiri ariko n'icicaro ca kabiri naco tuba dukwiye kuba mwo nyene tukabibamwo professionnel tukabibamwo professionnel vraiment ibintu bikabandanya kugenda abimeze neza cyane rero nizo match zabaye ndavuga muri mu cicaro ca kabiri ndavuga mu ruhande rw'abigeme amakipe amwe n'amwe yarakiragenda atangura neza cyane mu gihe hari ayandi tubona ibibazo bibandanya kugenda ari ibibazo ari nako mu nkundire bona Ernike ndetse na apologize tuve muri limitero mu nizige ndetse mu cicaro ca kabiri ku ruhande rw'abigeme twerekeze mu rukino rw'umupira w'amaboko ndavuga muri basketball